mu bisagara tuzokubaka les réfectoires rusangi ku buryo ushonje arenganye yinjira akamisa akarya gataha. Ikinyamakuru c'abenegihugu Isomo kiraca hirya no hino ku majambo aherutse gushikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi umwubahwa Gaston Sindimwo ku bijanye n'ingamba z'umutekano n'amasezerano mpuzamakungu. Mwubahwa Gaston Sindimwo turabaramukije canke mwiriwe bivanye n'igihe muronkeye ubu butumwa. Amajambo mwashikirije ku bijanye n'ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda akeneye gusobanurwa neza, cyane cyane mu gihe hari amasezerano yamaze gusinywa hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Icambere, igihugu gifise uburenganzira bwo kurinda umutekano wacu. Ariko rero uburenganzira bwo kwigwanira bugendana n'itegeko mpuzamakungu n'iyubahirizwa ry'amasezerano aba yarashizweko umukono n'impande zose. Iyo hari amasezerano y'amahoro nk'ayashikirijwe Washington ku wa 4 Kigarama 2025 iba ari intambwe yemewe n'impande zose yo kugabanya icuka kibi no kubahiriza ubwigenge bw'ibihugu. Ivyo washikirije mwubahwa Gaston ntaho bitani no kwiyamiriza ayo masezerano canke kuyita ko atakirimwo, vyerekana ko atagaciro wayahaye canke ubikora nkana mu kuyirengagiza, kandi amasezerano aba hagati y'abaserukira ibihugu ntiyubakwa ku nyungu z'umuntu umwe, ahubwo yubakwa ku mwumvikano no guharanira icizere hagati y'ibihugu. Turibaza ko nawe utanezererwa n'amaraso yama ariko arameneka buri munsi aho hakurya mwamuka mwubahwa Gaston. Ikigira kabiri, ikibazo c'umuhari wa FDLR ni ikintu kimaze imyaka myinshi kivugwa mu karere, ariko kugwanya umutwe witwaje ibigwanisho bisaba uburyo bwemewe n'amategeko mpuzamakungu, harimwo gukorana n'igihugu kibakiriye ku butaka bwaco, aho gufata intumbero zo kwivanga mu bibazo vyaco mu gihe tuzi ko kizira kikaziririzwa kuvogera imbibe z'igihugu. Imyaka 30 irarangiye ururirimbo rwo gusahura Kongo no guhonya abantu ari ijambo interahamwe. Ubuho barahinduye bavuga ko ijambo interahamwe ari ideoloji, ugasanga guhonya abantu nibisanzwe amakungu abona ngo uri kuhiga interahamwe kandi uzisize mu Rwanda. Icya gatatu, kuvuga ko ibihano mpuzamakungu ari iterabwoba siko vyama bifatwa. Ibihano birashobora kuba uburyo bwo gushira igitutu ku gihugu kugira ngo gisubire ku murongo w'amategeko mpuzamakungu. Naho vyoshoboka kutica igihugu, birashobora kugira ingaruka ku butunzi no ku mibano mpuzamakungu. Ariko abategetsi bamena amaraso bari bakwiye gufatirwa ibihano, maze ibikorwa mpuzamakungu igihugu kijamwo bakagikuramwo, kuko bigaragaye ko batubahiriza agateka kazina kiremwa muntu. Mu gihe Paul Kagame avuga ko u Rwanda rudashobora kwemera ikintu cose kibangamira umutekano w'u Rwanda, ni jambo rishobora kumvikana muri politiki, ariko amahoro arama yubakwa biciye mu biganiro vyubahiriza impande zose, si mu gukomeza gutsimbarara ku ngingo zishobora gutera ukutumvikana kurushiriza. Mu kurangiza, mu gihe mwigeze kuba icegera c'umukuru w'igihugu, amajambo yanyu afise uburemere. Ni vyiza ko ibiganiro bijanye n'umutekano w'akarere bishingira ku kuri kw'amasezerano yasinywe no ku nyungu rusangi z'amahoro, aho gushingira ku marangamutima canke ku vyumviro vy'uruhande rumwe. Twaremereye abarundi bose kubaha inka zibiri, abarundi bose